ubuzima bwawe papa gusure muri iki kibazo vuga mwami imibereho y'ishengero ryiza. The word that I have to share with you is about the word of how we can be so much drawn into the good behavior of the word of God. Imibereho y'ishengero ryiza, uko ishengero ryiza ribaho. The good characteristic or the good behavior of the good church. Ya niryo jambo nashaka ko turabira hamwe uyu munsi. That's the word we'll be sharing today. Nibitakunda ko tubirangiza ibindi tuzovyiga mu nyuma. And if we not be able to go through deeper the word and then we finish up maybe next time with the word. Ubushize twari ko turabira hamwe nibuka nariko mbabwira ku vy'umuhamagaro w'Imana. The last time we spoke about God's calling, twarabonye ko Imana ihamagara umuntu umwe ku gatwe kiwe. we saw that God can call somebody personally or individually. Ariko birangira twisanze turi mu muryango w'abantu benshi bahamagawe nayo. However, we find ourselves in that big group of the people who are called by God. Aribo bacagaruka bakitwa ishengero. And those people that are called the church. Uno munsi turiko turaba imibereho y'ishengero ryiza. So today we look at the characteristics of a good church. Mbega ishengero ryiza rimeze gute? How does a good church look like? Or what is the characteristic of a good church? Nashaka ubwa mbere ko tuja mu mibereho turabe ishengero first niki. Before we start talking about the characteristic, let's look at or define the word church. What is it? Vyukuri biragoye gusobanura ishengero. Really, it's hard to define or to give a definition of what is a church. Nubwo twoba tuzi ico Yesu Kristo yarivuzeko. Even though we know what Christ spoke about the church. Wewe kuko ari hagaciro akagita umugeni akagita umubiri wiwe. Christ values the church. He calls the church his body, his own body. Ariko nubwo twoba tubizi biko Kristo yabivuze twebwe ubwacu biratugora kuba twobivuga. But even though Christ valued the church to the point he called it the body, we really find a struggle to speak about it or how we can really understand it. Kubera ko muri kino gihe cy'ubu, because nowadays nibaza ko turi muri vya bihe vya nyuma ijambo ry'Imana ryavuga, we are in the end time, aho abantu bazoba bikunda, where people will be so selfish, bakunda amahera, they will be money lovers, birarira, they will be so arrogant, bibona, they will be so much proud, they will be mockers, batumvira, they will be disobedient. Ariko ijambo ry'Imana rirangira rivuga ngo mbe nabo mubatera ibitugu. But the Bible says rebuke such people. Abantu nk'aba ntibari bakwiye kuba mu ishengero. Those people should not be in the church. Iyi nibaza ko ariyo mpamvu ituma bitugora kuba twosobanura ishengero. That is why we find it as a struggle to define or to characterize the church. Ariko ibi ntibihindura ico Kristo yita ishengero ko ari cyo kuri. But this does not change the church. Kuri twebwe uvuze ngo ishengero n'umubiri, to us, if you say a church is a body, ntushobora gusobanura impamvu mu ishengero tutitwararikana nk'uko ingingo z'umubiri zitwararikana. You really cannot understand why people in the church don't care about one another as the body should care about one another. Usanga kuvuga ngo ishengero n'umubiri bikugora kubwira abantu. That's why it is hard to say that the church is the body, because we really can't live according to the body. Ku mubiri murabizi iyi ntori tsitaye n'umushatsi urababara. You all know if you have stumbled on your knee, you know that your head will feel bad. Amaso ararungururira. And your eyes will feel Amaboga sore. agasimba gufata ino. And your toes will be so Mundu sore. ukajugumira. You will shake in the tummy. Hano kumva ushaka kuyicara. You feel like you need to sit. N'umuntu ugashaka kuza guhuha kunaho You watsitaye. feel like you need to come and cool down the pain. Ukundi kwingingo z'umubiri zibabarana. That's how the body members are really taking care of one Vyo another. korohera kuvuga ko ishengero ari umubiri.
Is it easy for you to say that the church is the body? uravye uko ingingo z'umubiri zibabarana n'uko ishengero ribayeho byo korera kuvuga ko ishengero ari umubiri. If you look at the body parts, how they care for one another, is it easy for you to say that the church is the body? Biranagoye kuvuga ko ishengero ari umugeni wa Kristo. It is even hard to say that the church is the bride Nubwo of Christ. Kristo wagita umugeni wiwe. Even though Christ calls it his bride. Kandi uko niko kuri. And that's the truth. Ariko twebwe biragoye gusobanura But it is hard for us to explain or define, kuko turavye umugeni uburyo abaho, because when we look at how the bride is living, abaho ubuzima bushaka kunezereza uwamukoye. he or she must live according to the bridegroom's Abaho rule. yamamaza uwamukoye. The bride is always talking about the bridegroom. Muna aho ukamubaza ati kusigaye umeze uko bimeze gute? When you look at the bride and you ask her, why do you look so? She will Acha tell kubwira you, uti ntavyo waruzi. don't you know Narakowe. that I've been betrothed or I've been Numuzi engaged? wankoye n'izina cakubwira. Don't you know somebody that is engaged to me? Ishengero mbega ubu nibwo buzima tubayemwo nk'abageni ba Kristo, dutangaza Kristo mu kanwa kacu buri munsi. So church, is that the lifestyle we're living in? Do we proclaim Christ every day? Canke tuvuga amafaranga niyo turiko tuyaga ubukene n'ibibazo dufise. Or we most of the times talk about money, or we talk about the struggles we have? Umugeni avuga Kristo buri munsi. The bride must proclaim Christ every day, on a daily basis. Kuko aba yumva ari wafite agaciro mu buzima. Because she feels the bridegroom has more value than anything. Biranagoye uko tuvuga ngo ishengero n'umuryango. It is even hard to say the church is the family, Nubwo ishengero ari umuryango. even though generally the church is the family. Kuko turavye uburyo ishengero ribaho. Because when we look at how the church Nuko lives umuryango bayeho. and how the family is supposed to live, Dusanga dufise amakenga uza kutubaza. we really have problems to define well how the family should Turaza live. kumwishura iki? How are we going to respond to somebody Kuko that asks turavye mu us? muryango wa Ephraim, Because we look at Ephraim's family, mu muryango wanje, in my family, umudamu wanje agwaye, when my wife is sick, umufuko ndawoza, I really empty my pockets. n'amatongo And noyagurisha, I sell my plots, n'inzu yanje and I noyigurisha sell my house, kugira ngo umugore wanje akire. so I can treat or make sure my Umwana wife is wanje ateye okay. imbere. When my son or my child is progressing, Nguma mvuga nitera imbere nk'umuzinga I say mwananje. go forward, move forward, Bandanya. move forward. Mbega ishengero turanezererwa iyo bagenzi bacu bateye imbere. So church, do we feel proud when our brothers are Mbega moving forward? mwishengero turumva dushobora kurekura ibyacu byose kugira ngo bene data bashobore gukira mu bibazo barimwo. Do we feel we can really give up everything for the sake of our brothers and sisters in the church? Kuko mu muryango niko bimeze. Because that's how the family should be. Sinshobora kuzuza account umwana wanje agwaye. I cannot have a full account when my child is sick. Ndayisigira vide. I will leave it empty. Mbega tuvuze ko ishengero ari umuryango biraza guhura n'uyu muryango wanje biraza gusa. So when we say the church is a family, does it match how we are really living? Murabona ukuntu mu gihe cya none bitugora gusobanura ishengero. Do you see how it is hard nowadays to define or explain what Kandi is a ndangura church? kintu y'ishengero tuyizi. Yet we know the meaning of the church. Ariko biratugora kuvuga kuko But we find it hard to say it because turazi ko ibibazo baza kutubaza biza kutugora kwishura. we know the questions that we pose or they will ask us, we will not Nigute be able to mubabaranye muri answer iryo them. shengero rero nk'uko umubiri ubabarana. How do we really take care of one another in the church as the body is taking care of itself? Nigute mubaye ubuzima bunezereza Kristo nk'uko umugeni yama yifuza kunezereza umukwe wiwe. How does the church live the life that pleases the bridegroom? Nigute tubayeho nk'uko mu muryango babaho basangirira hamwe basenga. How do we live as a family, the family that's really most of the time praying, enjoying food together? Murabona ukuntu n'indangura kintu Kristo yahaye ishengero itugora kuvuga. Don't you see how we find it hard to define or live the lifestyle of a church as Christ said it? Ibi bituma rero abantu bazunguruka. That's how we find people wandering. Baguma bagendagenda. We see people wandering Baronderaho bosanga ishengero rimwe ibi bintu Yesu Kristo yavuze. to find a very good church where Christ is really located in that place. Bakaribura. And they can find a perfect Kuko aho baja church hose because wherever they go, basanga hari agahazi. they find something wrong. Nimba ari ahantu bafashanya.
If it is a place where people are very much helpful, basanga batavuga Kristo buri munsi. most of the time in that church they don't talk about Christ. Aho bavuga Kristo buri munsi, In a place where Christ is proclaimed, usanga batanitwaririkana mu bibazo. they really don't care about one another. Ugize ikibazo ni tuzogusengera. If you have a problem, they tell you we pray for you, Ariko kandi uko siko byagomba kumera. but that's not the way it should be. None ishengero ni iki? So generally, what is a church? Tuvuga ko tudashobora gusobanura ishengero at all. Let's say we really find it hard to explain or define the word church. Uko biri kose, However, ishengero n'umuryango wisa wubakiye kuri Kristo. church is a unique family that is built on Christ. Ni umuryango wisa wubakiye kuri Kristo. It is a special or unique family that is built upon Christ. N'umuryango w'abantu batagororotse. It is a family of people who are not perfect. Umva, n'umuryango w'abantu batera. It is a family of people who are not yet holy, Ariko babayeho mu kugororoka kwa Kristo. but they are living in the righteousness of Christ. Babayeho mu kwera kwa Kristo. They are living according to the holiness of Babaye Christ. mu isi ariko atari ab'isi. They are living in the world, but not of the world. N'ingenzi n'akavantara hano mu isi. They are sojourners and travelers in the world. N'umuryango w'abantu batagororotse ariko babayeho mu kugororoka kwa Kristo. It is the family that is not perfect, but living in the perfection of Christ. Amen. Amen. None ishengero ry'ukuri ni ishengero ryubakiye kuki? So, what is the characteristic of a good church or the true church? How does it look like? Ishengero ryiza ni ishengero ryubakiye kuri Kristo. A real church is a church that is built on Christ. Kristo niwe buye rigumye ifuruka. Christ becomes the cornerstone of that church. Muri ryo Kristo niwe munyacubahiro bafise. In the church, that church, Christ is the only honored person. Niwe w'agaciro kandi niwe ahabwa icubahiro cy'imbere. In that church, Christ is the one who is mostly valuable in that place. Kristo niwe yicara mu byicaro by'imbere. Christ is the one who is sitting on the first row, on the first Abandi bose pew. bakaja hamwe bamuhanze amaso. And all of the people come together looking up on him. Iri ni ryo shengero ry'ukuri. That is the true church. Kristo niwe ishengero ryubakiyeko. Christ becomes the cornerstone of the church. Ni ryo shengero ryiza. And that's the true or real church. Mu ishengero ryiza ntabwo icubahiro ari ic'uwundi muntu n'umwe. In a good church, the church is not about respect and the honor of the people. N'uwo bavuga cyane ni Kristo buri munsi. The people talk about Christ alone. Wumvise mu biyago bayaga no hanze bayaga Kristo. In their daily conversation outside of the church, they talk about Christ. Mu byo bavuga ijambo ry'Imana kenshi gusumba ibindi byose. In their conversations, they all talk about Christ more than anything. Uwutwazwa ibitabo muri iryo shengero ni Yesu Kristo wenyene. The only person who's carried the books is only Christ. Shengero ryiza riba rihanze amaso Kristo gusa. The good church looks up to Jesus. Kristo niwe mukwe nabo batahura ko arabageni. Christ is the bridegroom and the church becomes the bride. Umuntu wese wo muri iryo shengero amenya ko atawundi ariko akorera atari Kristo. Everyone in that church understands they're not serving mankind, they are serving Christ. Ariko Kristo niwe abahuje muri iryo shengero. But they are all united by Christ in that church. Imibereho y'iri shengero ry'ukuri The characteristic of this church, tugiye kwiraba twoyisanga mu gitabo cyo mu vyakozwe n'intumwa. if we look at the kind of a church, we look at the Acts of the Apostles. Mu vyakozwe n'intumwa 2:44. Acts of the Apostles chapter 2:44. Gushika ku murongo w'indwi niho habivuga neza twereka akarorero k'ishengero rya mbere ryabayeho ryagomba kubera akarorero amashengero yose avuka uno munsi. Acts chapter 2:44-47 gives a very good picture of what is a church that existed before and how we should imitate the church that started. Muri iri shengero In this church, reka dusome twumve icyo havuga. Bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura umutsima no gusenga. Umuntu wese aterwa n'ubwoba
kandi utwumiza n'ibimenyetso vyinshi vyakorwa n'intumwa. Abizeye bose baba hamwe, basangira ivyabo byose, amatongo yabo n'ibintu byabo barabigura, bakabigabanganya bose nk'uk umuntu wese akenye. Kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye. Kandi wabo bamanyagura umutsima, bakajya banezerewe n'imitima itagira karohe. Bahimbaza Imana kandi nabo bashimwa n'abantu bose. Umwami Imana akabongera abama barakizwa. Amen. Iri ni ryo shengero ryagomba kutubera akarorero. This church should be our example. Ishengero ryabayeho inyuma ya Yesu Kristo. The church that existed after Christ. Aba bantu hari ibintu byagiye bibaranga. These people had some characteristics. Turavye dusanga ubwa mbere intumwa zari zifise ubushobozi budasanzwe bwo kubera ivyabona Kristo imbere y'ibindi byose. When we look at this scripture, we see how apostles had capacity or had power to be examples of Christ everywhere they are. Abarongozi bagomba kubera akarorero abandi kugira ngo abantu babone Kristo bariko bakurikira uwo ari we. Which means leaders in the church should be the examples to show who Christ looked like. Nani nkeka ko muri rishengero hari y'urutonde. And of course in this church there was order. Muri rishengero harimo urutonde bagenderako. And in this church of course there were much more organized. Usomye mu vyakozwe n'intumwa 6 rimwe gushika ku 6 nitwasoma ariko uraza kubona inkuru y'ingene basanze umenga abapfakazi bariko barirengagizwa n'ingene babigezeko kugira ngo haboneke abashobora kubakurikirana. If you read Acts chapter 6 from 1 to verse 6, you find out how the widows in this church were not really taken care of. And Peter, as an apostle of this church, was taking care of these matters. So this church was characterized by love and unity. Nashaka turabe ibintu bitatu vyaranze iri shengero. I want us to look at three things that we find from this church. Turavye muri kijya cyanditswe dusangamo ikintu ca mbere kivuga ngo bashira imitima yabo ku nyigisho z'intumwa. If we look at that first characteristic is the whole church was drawn to read the teaching of the apostles. Bivuze ngo natwe twari dukwiye gushira imitima yacu ku nyigisho n'ubutumwa bwiza bwa Bibiliya gusa. Which means we all as a church today should take care of the very good exposition of the scripture of Christ. Gukoranira hamwe twitwararitse ijambo nico kimenyetso sindamusiga c'ishengero ryiza. Gathering together, reading the word, that's a very good example of a good church. Ibi biba mu kwitabirira hamwe amakoraniro yo kuw'Imana. This happens when we come together on Sunday. Mu maselire. In our small groups. No mu zindi nyigisho z'ishengero. Even different types of teachings in our church. Zigisha ijambo ry'Imana. That talk about Christ. Umwete tugira mu kwitabirira ibi bikorwa by'ishengero. The zeal and courage we have when we come to these events of the church. Niwo werekana inyota dufise no kunywana nk'umuryango w'abana b'Imana. It really shows how united, how loving we are as a family of God. Vyerekana inyota dufise yo gushaka kumenya Imana no gushaka kunywana na bene data ngo tubumwe. It shows how thirsty, how hungry we are and how much we want to be united in the church. Ibi biza kugaragazwa n'umwete dufise mu kwitabira ibikorwa biba biteguwe mu ikoraniro turimo. This will be shown in the way we take care of the church activities. Ikigira kabiri bashira imitima yabo ku kumanyagura imitsima no gusenga. The second character we see from these people is that they were sharing bread, dividing, sharing the bread, eating together. Ego hano harimwo isangira ryera. Here the context is the Holy Communion. Ariko kandi harimwo no kurira hamwe. But also it talks about sharing foods together. Gusenga no gusangirira hamwe bikuza ubucuti no kwitwararikana bigatuma twiyibagira tugashira ibyumviro byacu ku Mana. Praying together, eating together involves us to be so much involved in what we are doing and care about what God is doing. Kandi binavyo n'ikimenyetso c'ishengero ryiza. And this is a sign of a very good church. Ishengero ryiza rirangwa no gukoranira hamwe no gusangira. A good church is characterized by
being together and eating together. mbega ndababajije uno munsi bikorwa gute mu mashengero dukoraniramwo? If I ask you today, how do we do this thing in our churches? mu mashengero amwe no mu ishengero ryacu ibi bintu bikorekera mu ma small group mu migwi yo hagati mu ndwi. In our churches, we do these in our small groups or everywhere that we are gathering, even on Sunday. Small group dukora canke amaselire dukora agamije gusangirira hamwe, kwiga ijambo no gusengeranira. The intention of our small groups is for us to sit together, study the word, eat together. Ishengero ntirishobora gukura mu gushira hamwe ibi bitariho. The church cannot really grow in unity if these things are not happening. Amen. Amen. Turi kumwe. Are we together? Nashaka turabira ikintu kimwe, turabira ikindi kintu ca nyuma dushobora kurangirizako. I want us to look at the last thing. Baba hamwe kandi basangira ivyabo vyose. They were all together and were all sharing their own things, their own properties. Baba hamwe kandi basangirira hamwe ivyabo vyose. They were all together sharing and bringing everything together. Ahero tugeze ngaha imeri bigonza umusozi. Now when we are on this point, it becomes a trouble. Tugeze hano kuvuga ngo basangira ivyabo vyose. Now when we come to a point where we share everything in common, twese imitima ikisimba. our hearts are really not at ease. Mbega ishengero ryacu ni ryiza naryo. Is our church good? Is our church a good church? Ishengero ryacu naryo ni ryiza. And then our church is good if we come together and bring what we have and share them in common. Impamvu yo gushira hamwe, The reason for us to come icyambere nuko together dusangiye Kristo. is because we share Christ. Kandi ntibikwiye kurangirira ku gusangira Kristo gusa. And it shouldn't end there. Twagomba gusangira n'ivyo dufise. We should share even the things we own. Kuko ivyo dufise ni vya Kristo, is it? Because everything we own is for Christ. Paulo we yavuze ngo si jewe ndiho ni Kristo muri jewe. Paul said it well. It's not I that I live, it is Christ in Mbega me. abakristo bizeye Kristo turemeranya na Paulo muri ibi bintu. Do we really agree with Paul? Yavuze ngo si jewe ndiho Paul ni Kristo muri said, jewe. it is not I that I live, it is Christ in me. Ibintu n'ukuri. Is it true? Turashobora kwemera ko ari ukuri ariko kandi ibi bigiye guhindukira ngo bishike ku vyo dufise tuca dusanga turiho. We can agree that is true, but when it comes to sharing the things we own, our own properties, our own money, and our own materials, it becomes a trouble. Kare tuba twavuze ngo si jewe ndiho ni Kristo ariko nimba ivyo mfise navyo nyene bica bibi vya Kristo, oya jewe ndiho cambaho. And then if we say it is not I that I live, Christ lives in me, but then when it comes to all the things that I have, not I that I live. It's never Christ that is living, it is I that is living. Nshuti z'umusaraba, So brethren, kuryohererwa ubutumwa bwiza canke inyigisho tukanasenga tukanasangirira hamwe, enjoying the gospel, coming together to the teaching and eating together, hama tukitahira, ico ni kimwe. and then go home. Ico ni kimwe. That's one. Ariko kandi no kwitwararika ikiduhuje arico Yesu Kristo no gusangirira hamwe ivyo dufise ni kindi kigira kabiri. But also taking care of the reason why we come together, taking care of the reason and intention that Christ has put us together, that is second thing. Nibishobora kurangirira mu gukorana no kujya no gutaha ariko tugomba gusangira n'ubuzima bwacu dufise kuko tuba dusangiye Kristo. We cannot finish by just coming together, listening to the word and then go together, but we need to share even the lives, the things we own. Biragaragara ko aba bantu bari bafise umwitwarariko mu vy'Imana. It seems like the people in the first church were very much courageous and zealous about the things of God. Kuko ijambo ry'Imana ryerekana ko Imana nayo yame bitwararika buri munsi. Because the word says that God was always taking care of them, giving them the people who are new converts. Urugero ishengero ririko mu kwitwararikana, The level of the church that it has in terms of taking care of one another. niko gwerekana urugero rigera ko mu gutahura ico Kristo yakoze ku bwacu. That is the same level that it has in the understanding of what Christ did for it. Urugero dufise mu kwitwararika bene data,
The level we have in taking care of the people or brothers, nigo gwerekana urugero tugezako mu gutahura igikorwa Kristo yakoze ku it is bwacu. the same level we have in understanding of what Christ has done for us. Ibi biriko bisobanura This means kubabarana no kwikoreranira imitwaro. taking care of one another and bearing one another's cross. Ntabwo ari guterana intege kubupfu. Ntabwo turiko tuvuga guterana intege kubupfu. We're not talking about encouraging, but encouraging in vain. Kuko abantu ba kino gihe turazi guterana intege by'ubupfu gusa. Because nowadays people, we know how to encourage people, but in vain. Umuntu arashobora kugushikira akagutura ikibazo. Somebody can come to you and tell you a problem, Akambwira ati yo and they tell you, oh gosh, pole sana. I'm sorry. Imana igufashe. May God help you. Mbe no gusengera. I will pray for you. Utamuhaye ico kumufasha kandi ugifise. If you don't give the person what seems to be a help, yet you Uko have the help. nukwitwararikana kubupfu kutari gukwiye kuba mu ishengero ry'Imana. That is a vanity in taking care of the people. Ngo It ngiye shouldn't be the kugusengera church. kandi cakenye ugifise. You can say, I will pray for you, yet you have what Abakristo the bo person hambere, needs. aba bakristo bo hambere baritwararikana no mu bukene bwabo. The first people, the first Christians, they were very much taking care of each other. Ariko umuntu aramubwira ngo ngiye kugusengera kandi ufise ibyo ari kumufashisha kugira ngo abeho. But you say, I will pray for you, yet you have something you would help. Imana that person izogufasha. with. God will help you. Ndagusengera. I will pray for you. Imana ikugirire neza. May God help you. Uko nukwitwararikana kubupfu. That is a fake encouragement. Muri Yakobo harabivuga ngo vyomara iki nimba umuntu avuga ko afise ukwizera kandi atabikorwa akora. In the book of James, it says it well. How would that faith be of vain if Mbega it uko doesn't kwizera work? koshobora kugukiza. How will that faith help you? Uku Save you? kwizera kutagira ibikorwa koshobora kugukiza. The faith without works, it can't help Ni you. haza umuntu muri mwebwe atagira icajya. If someone comes home hungry Ariko ntumufashe. and you don't help him, Ukamubwira ngo genda ususuruke ndagusengera. and you tell them just go and feel Uko warm, kwizera kwawe nuko kuri. that faith is true. or Mbega what? hoza uwundi ngo akakubwira ngo jewe mfise ukwizera ngibi ni vyamwa vyako. If somebody comes and say, I have faith, yet I have the works of the faith, Mbega uhagarara gute imbere yiwe? how would you stand in front of this person? Ndizera ko Kristo yatanze ubugingo bwiwe ku bwanje. I believe that Christ gave his life for me. Nico gituma numva ivyo mfise vyose no vyegurira aboro n'abagowe no gufasha bakenye. That's why I feel so much prompted to give outwardly what I have that God gave me to the Nawe poor. ukavuga uti ndizera ko Yesu Kristo yatanze ubugingo bwiwe ku bwanje. And you say, I believe that Christ gave his life for me. Ariko genda usuhuke ndagusengera. And you say, go, feel peace and feel warm. I will pray for you. Mbega muri abantu babiri umuntu afise ukwizera kukuri n'uwuhe? Between these two people, who has the right faith? Ukwizera kurangwa n'ibikorwa canke uwizera gusa akabwira abantu kuja gusenga. The one with faith that shows works, or the one with faith that doesn't show works? Bene data mumenye ubuzima aba bantu aba bakristo bo hambere bari babayemwo burababaje cyane. If you were really to understand the kind of life these people were living in, you would feel so emotional and moved. Bari barakoronijwe n'ingoma y'abaroma aho banyagwa n'amatongo bagacigwa amakori y'ibyo badafise, amadeni amaze kuba menshi bakabanyaga amatongo yabo bakabamwibarabara nk'inyererezi batagira aho baba. They were under Roman Empire and all of them were oppressed. They were taken off their plots. Everything was robbed of them. And then yet they had commitment to Christ. Baba kumabarabara batagira aho baba kandi bari mu guki wabo bari bafise amatongo barayanyazwa. It seems like they were homeless, yet they had places where they used to Ariko stay. kwizera kwabo kukabatuma gukoreranira, But their faith made them save one another, kwitwararikana, to take care of one another, ngo umuntu wese akagenda akagurisha n'utwo yarasigaranye akatuzana kugira ngo ishengero ribeho. to the extent that everyone was selling their plots, their possessions, to bring them to the church. Nashaka wibaze ibibazo bibiri. I want you to think these two questions. Ndarangije. I am closing. Ibi bibazo bibiri mugende mu birimbure muri selire ku munsi mugiye muzo bamukoranye. Please do consider and go through these two questions in your small group time. Nikiye kintu wize kuri iyi mibereho y'abakristo bo hambere? What have you learned about these
people in the first century. n'ikihe kintu wize kuri imibereho y'abakristo bo hambere? What did you learn from these people in the first church? nashaka ufata akanya uze kwiyumvira neza. I want you to be thinking about this question so deeply. abantu banyazwe ivyabo ariko bakaguma basharinga n'utwo bafise, basangira utwo bafise. The people that were oppressed, taken care of, advantage of, and then yet they were sharing in common whatever they had. aba bakristo berekanye uko ku ngoma ya Mesiya ubuyobozi bumeze. These people showed or portrayed how the kingdom of Messiah will look like, bitandukanye no ku ingoma ya Kaisari yari imeze. how the Caesaria's reign looked like. ingoma ya Kaisari yari y'agacinyizo. The Caesar's reign was an oppression. abantu barikunda bagakunda amahera. People were so much selfish and were money lovers. ariko aba bakristo bari bizeye Kristo bo bagumye baho ubuzima butandukanye n'ubwo. But these Christians were too much committed to the nubwo bari unique bakenye life, kukurusha. even though they were poorer than us today. nagomba nkubwire ngo bari bakenye kuturusha. I want to tell you they were poorer than us today. ariko mu bukene bwabo baritanyeho. But despite being poor, they were taking care of one another. twebwe bipfira he? Where do we fail? n'ikihe kintu iri jambo riko rirakora ku mutima wawe? What is the word of God doing in your heart about this word? icya kabiri ni iyihe ngingo wumva ushaka gufata usaba Imana kugira ngo izigushoboze? The second thing is, what is the decision you want to ask to God so He can enable you, strengthen you? nimba hari ikintu wize muri ubu buzima babayeho bakenye kukurusha, If there is something you've learned about these people who were poorer than you today, ni iyihe ngingo ufashe kandi wumva wosaba Imana kugira ngo igukuzemwo, what is the decision you would consider so that God can help you, kugira ngo dushobore kubaka ishengero ryiza, so we can build a real and good church, kugira ngo dushobore gusobanura ishengero nk'uko Kristo abisobanura, so we can define or give a definition of a good church as Christ does. ukwigunga kwacu niko gutuma tudashobora gusobanura ukuri kwa Bibiliya. Our selfishness or isolation, it is the right way we show that we can't even explain what is the church in the Bible. Nashaka ibibazo bibiri ubirimbure, I want you to meditate on these two questions. hanyuma muri selire muzobisangizanye, And in our small groups, let us share this. muzosangizanye umwe wese n'ingingo yumva ashaka gufata, musengeranire. Please let us share the decisions we feel like we need to share so we can pray over one another, kugira ngo dushobore kubaka ishengero rihimbara Imana. so we can be able to build a church that pleases God. Murakoze. Thank you.